ivyabaye mu gice giheze. Nta muhungu wombonera akiri muto atavuga kandi bavuga ko ari umunsi wombonera ngaha muri iki Rwanda. Ivyo uri kurarondera kugira nakubesha ni nk'umuzi wibuye barya abantu b'ivyaduka uraza kurageze muri uru rugo. Jewe ngiye kurondera umugore wanje n'umwana wanje. None jewe ndi nanje sindi umugore wawe David si umwana wawe. Tugende mu gisagara nubwo ari kuri Imana izodufasha tuzoshikayo kandi wosanga papa akiri muzima. Mwebwe muratandukanye n'abanje. Baheze kubica Mutama. Basi umuryango wose uragiye basha barahonye n'ukuri. Abaye ikijunji cyo nyinshi ariko kuri iyi nshuro sinemera ko papa asubira kubona na mutonya wanje. Ivyakurikiye None kuja imbokoboko umutima gutunyura hehe? Uhoho nababonye. Aho nari narabarondereye ndababa. Aho nyene wasikudana umutima gutumye rugiye kuraba abasadi bawe nabijya biraga vyawe. Wewe mama David, wewe ndakubwire nta utakagihe. Kandi urazi nta utera ibuye aho yateretse igisa. Kandi uko bukeye siko bwira. Mbe mama David ndakubariye mu gihe twari hariya muri Somalia hariho umupasitori yaje kutwigisha aratubwira ivyerekeye umugabo yitwa Yozefu ingene bene wabo bamugiriye ishavu n'inzigo bagenda kumuta mu gihugu cako. Hanyuma iwabo baratinda barakina inzara irabatera mugabo nibo basubiye kugenda kumusega. Nawe urabuze ibyo ndatira ngo ba Yozefu wewe yarabafashije kiya kiragi cawe kiri mu bitaro nujya mugore wawe w'umusazi ngo tuzobambambira ngo baze kudufasha nitwakena tuzogurisha imodoka n'ivyanka tugurishe n'inzu tubeho nta Yozefu wawe nzoja gusaba kiya kiragi cawe. Naho Bibiliya itwigisha muhindukira urubanza abantu biragoye kuko bizobinjira mu bwami bw'Imana. Ego kweli nyubwo bwamara ubwo basazi n'ibiragi nukuri cyo ubwo bwami ntabwo mponyoramo pe naho abazombo basinjayo. Mvami. Kare. Miri ni biki? Miri. Hala kuva ndari ngumana guhamagara wawe wansize. Nashaka kukunda kabona no kwitaba. Ndashaka kusobanura ibindi mwaka. Nivyo ni biki ariko Miri? Miri kubera kuko umusigaye umeze uko. Urukundo rwawe nanje uzuye mu myaka. Myako. Tugitangura gukundana gusa umwaka wa mbere wonyene nahise nyoberwa amashuri. Après 2 ans nabuze papa wanje.
epwi turibira mu bwato twagiye kuryoherwa abo twari kumwe bose barapfa mu nyuma dutogwa n'umurozi ahakwa kutwica ibyo byose twagiye uncanisha mu rupfu gusa nta ciza wacana sheri jisikamena uracantera ibibazo sheri mwana habaye ikiwa kugumuzana ibintu bitabo cyese ndavyumva sheri gusa wowe mbwiye ikibazo kihari none nyimba warayobewe mu ishuri ni je gasheri gajese ndane bwo mu bwenge bwiwawe cyangwa byashituka muri kijuju urya mwanya mugabo sheri nukuri ubu byose wambwira sheri mbwira ikibazo kihari ubu byose bigende neza nukuri ndabikwinginze ntiwigira umuyinosa utariwe papa waniriwe mu bitaro kuraba wamurozi si ukwigira umuhinosa ahubwo je vy'ukuri ambwira n'ibiki kajembe wambwiye ko ari ino papa yagiye kumuraba yewe none ari ino oya ahubwo ndazi ko yaje kuraba jewe ibi namukoreye cyangwa usanga aje kuraba jewe kubera ko agashanete na mwene niyo kwambubwira uko ndanubona uca ukora iki none ukora iki mbona amatuki waza ngo ndiyo ngiye gukora ibibwirizwa gukora ntumusibike kandi bene da ivyo woza nta mukozi ariho ndondera ivyo kurya shire umuntu mu bitaro kumbe aracari mu bitaro yego uko muganga yabimbaye ashobora kumara yingaye hose emwe nyina azomugemurira kuko je sindi nyina w'abana bo mw'ibarabara nyina wiwe ni umusazi kandi nawe nyene urabizi namujanye kwa rujani kugira ngo nawe nyene bamupfuba namuravye numva agahinda kanyuzuye umutima wose kandi nari nkeneye gusubira kubona umugore wanje wa mbere none nsubiye kumubona ari umusazi none jewe gayera ndabigire rem ngira nkoresha uburyo bwanje bwose mfise kugira ngo umwana wanje ndabe yuko yosubira kuvuga n'umugore wanje kunosubira kumubona nari nkumbuye gusubira kubabona bagwaye canke bakomeye canke ari bizima mbega shawe wasaze bajya si umugore wawe si umwana wawe umugore we n'abana bawe ko bapfuye bajya n'abashaka kukwiba wowe umeze gute ndakwihanije ntuzosubire kuvuga yuko umugore wanje n'abana banje bapfuye ahubwo uravuga yuko bazutse sinshobora kwibagira umuntu twubatse imyaka 10 kandi dukundana tegura ibyo byo kurya umbarire naho utabitegura mbarire umukozi abintegura
naho nkora ibyo nkora umugore niyakira azovuga kuri je namurozi kuko ubura akantu amazi atararenga inkombe. Bema. Guma widoga ni. Kuva ryari ndakumva ndakuraba. Wumvise Muri kima. mwana wanje bugibaze baye byinshi umwe aratinda kamera nk'umusazi. Sivyo manago. Ugise agaseseshwa rumu so jya muhungu ni gwiyo so ntiyarira gusema jya muhungu ni gwiyo ereka burya musazi ni nyina twari tuzi ko wapfuye ndakubwirega mwana wanje nawe tuvuga ibyo byose akaramuka amenye yuko abajya abana biwe ujya mwana ari wiwe n'ujya mugore wiwe asamposa kiba ikibazo gikomeye cyane kuko tushobora kuba mu byo naharaniye imyaka 10 nzoba ndabiyoboze mu segonda imwe. Mama. Bivuga ko nanje miri nzonda muhomvye. Sijigire ubetse uri kicucu. Yari kuharanya guturana kwawe n'ingene nzoba mukuze uruzo abagore iki? Ya mama, ni byose kuri ci. Kare Bara nzo mo. Nico gituma nasata kuyumva ngo atakwiyegereza. Uri kicucu. No toranye mu bandi cyo tubatakuyumva. Mama miri ni byose kuri jewe. Kumutora nabwo ni sawa. Nta miri ngaho, miri aje gutunga niyo matungo cye turode. Je niko maranya uzotora ngo miri. None mama miri na sinu tuzobirondera. Nta miri ngaho uri kicucu uri kireko uri kitavye no bari gutibyo ko buracha. Mama. Oya nta miri je niko ndondera amatungo yawe ibyo bindi byo ingene nzobaho byo cyana kagere. Miri ni hariya. turamwigisha iki sivyo hama nibaje ko nawe uzobandanya mu wa mbere sivyo sikara mahoro Ndombi genda baguha icyayi n'umukate bashaka uwo mwana nawe uzotegeza kuzura ku muryango ni ikoma iryoshe cyane sivyo genda rero je ndacyariko ndasoma gatoya hano sawa iyo mbonye ibicapo ca nibuka kera ukiri umwana ahandi naho ndibaza igituma mwasize cenyene mukagendana nyoko wawe
home ndarusha ubu rero ngira ndakwigisha akaririmba sivyo uzohora ukandirimbira niwakame naje bakanyigishije ndi umwana muto sivyo okay. Turagiye unyumvirize data hamwe na mama bambyaye ndi nege data hamwe na mama bambyaye ndi nege usubiramo kabiri wabyumvise okay. Subiramo ako gusa data hamwe na mama bambyaye ndi nege. Bravo! Okay, ure tugira rimwe sivyo kuri ako konyene 1 2 3 data hamwe na mama bambyaye ndi nege. Data hamwe n'amabanga y'inkinege y'umwana wanjye sinaguheruka imyaka myinshi yari haciye ntakubona ibyo byose ndabyitayeho mugani ibindi bibaye ahubwo nduru aratera induru sabwe amahoro oyayi sugushwana papa gwanatera induru gusa rego n'umwana wanje namuheruka kera mbona namuheruka kera ndabona ayo masimu yose Mili kadamon keine ninamubwira ko Salama kiriho n'ukuntu amwanka azikora umurozi azohava asubira kweri kumukunda umuntu yise umurozi kuva kera amwipfuriza urupfu ko yopfa tugenda gutubwira asubira kundana mwana wanje nakubaye hafi kuva kiri muto ndagusezeraniye kandi ko ikintu cyose kizozanye ntambonye imbere yawe nzogikura mu nzira ntugire ikibazo je nawe dusangiye umwansi iki ni igihe ciza cyo gukura ibibazo mu nzira wabonye ingene papa yamezero genda bazi ka jembe ni akira azovuga ivyo namugiriye vyose ruguru ninge namuga amahaya ninge namutrotira ninge namubeshera ivyo vyose papa ntiyabimenya azorushizaho kunya hama nawe ngo nguzomenya bikimo kajembe ujya ntazopfa avuze rindira nije ndabikubwiye kugira ubwoba humura nta kibazo none ikintu bwa mbere ndagikoreshe tekana hema ngomba mpure kugira ubwoba oya hema cyane Inga shikana hema cyane Chupa gato kabuka na churani turabona inyuma hema kandi oya wawizikira umuganga ari ngaho kugira ngo akuvure
vuba cyane tugiye kubaga. Oya tekana ngaho kwa muganga turabikora neza turakubaga tuzogutera anesthesie kugira ngo ntubabare cyane tukubage kandi n'ibyo bizogufasha gusubira kuvuga. Nyizere tuzokora ibishoboka byose kugira ngo usubire kuvuga uzoraba sibyo. Sabwe uko mwabibonye Salomo uko ndamurabira by'umutima n'ibindi byinshi ariko twari tumaze iminsi tubiraba burya Salomo nta kintu kinini cyane rwose agwaye gusa ashobora kuba yabuze abamwitaho iyo ariko nkamwitaho kare yari kuba yarakize. Iyo accident yagize hariho imitsi yamwononeye mu muhogo ayituma twibaza yuko ari ituma atavuga. Jewe nk'umuganga n'abandi baganga twashize hamwe ubumenyi twabonye yuko ico mufasha cyane ari ukumugira operation. None kavuga uyu mwana wanje ubwo bumugiriye operation yosubira kuvuga koko? Jico mbona hamwe twamugira operation yosubira kuvuga. Urabona yuko hari haheze imyaka myinshi ntamubona. Niko cyane. None rero ko ndamubonye bene ndanezerewe cyane. Mumugiriye rero iyo operation akavuga nanje nonezerwa. Muta twebwe ngaha ibikoresho byo kumugira operation Salomo twamaze kuvyegeranya. Hasigaye rero yuko mwebwe nk'umuvyeyi muduhurusha kugira ngo tuzomugire operation ejo. Igikuruga muganga Yego nuko umwana wanje yokira agasubira kuvuga. Yego cyane. None rero muganga kuri jewe mwari kumubaga n'uyu munsi rego ko mwavuze ko mwobigira ejo reka rero tubirindire ejo. Yego Seni için konuyu kapat. Kajimbi, 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 Kajimbi,